Kwigenekerezo rya gatatu Nyakanga no mwaka umukuru w'inama nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera yaragiranye inama ya mbere n'abatowe mu nzego z'intango n'abarongoye abandi mu buzi butandukanye bo muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Bakaba baganiriye ibijanye n'iterambere no kubungabunga amahoro n'umutekano. Mu ijambo yashikirije nyakubahwa Sinzohagera yarakengurukiye abaraho kuko bari bitavye iyo nama kandi ko baterereye amatora yo muri uno mwaka. Yamenyesheje ko yagendeye iyo komine kugira ngo atere intege abene gihugu baho kuko bijukiye ibikorwa vy'iterambere nk'uko bisabwa na leta mvyeyi nkozi kandi nsenzi. Kubera ko muri komine Mukike haheruka guca abagizi ba nabi, umukuru n'amateka yahanuye abene gihugu gutanga inkuru ku bajeje umutekano mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ati ivy'umutekano biraba umwene gihugu ari we wese. Yabasavye kandi gukomeza inyabune nayo ikabigizwe n'abene gihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'inzego z'ubucamanza. Nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu byo duhamagarirwa kwegera abene gihugu kuko tabegereye twoba duhemutse kandi twoba natwe ubwacu twihemukiye. N'Imana yo biduhanira ari naco gituma leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi yihaye imigambi iyoranye gutegereza kubaba hafi. Icyatumye nza muri no komine ubwa mbere nuko numvise amakuru y'ibikorwa by'iterambere ko mwafashe nkama ibikorwa by'iterambere mu kuja hamwe mu koperative. Amakuru yuko mwaronse umwimbu ushimishije narayaronse. Ndavuga nti ikomine ya mbere notegeza kugendera kuva banteye iteka iyo bakomine Mukike kugira ngo ngende nsubire kandi ndabatere intege. Imigambi rero ya leta yacu mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi yihaye murayizi, niyo by'ukuri gukorera amakoperative. Umwaka uheze hari amafaranga leta yatanze ku mitumba iragurana kandi abashimiye abanyamukike yuko amafaranga mwayakiri mukakoresha neza ku buryo numvise nka koperative yashoboye kwimbura amatoni 25 y'ibiraya. Ayo nyine mwamuheje kuriha ajya amafaranga kandi nuno mwaka nyene leta mvyeyi izobongera. Ibyabaye ndavyite ko ari no kudukura mu itiro kuko amatora yararangiye, abantu tuko twigina intsinzi tunezerwa ko ikivi cagenze neza, hanyuma bamwe turasinzira. Kandi umuntu asinziriye ijambo ry'Imana riravuga ngo mwijoro haca haza abansi bakabiba imbuto zitari nziza. Niyo mpamvu naje kugira ngo vy'ukuri ndabatera intege. Ibintu bihabe bidusamaza abo biyerereza, abo bagizi ba nabi, ahubwo nkuko banyakwa bashinga amateka babateye akamo dukomeze cyane inyabune. Le comité mixte de sécurité tuzikomeze kuko abona baje kutubuza ko dushika ku iterambere rirama. Rero banyakubahwa bene gihugu muri ngaha mu budasa bwacu dushigikire aba bajejwe umutekano kuko ntibokwira hose. Dukomeze ama comité mixte de sécurité, dutange inkuru ku bajejwe intwaro nabo bazitange ku bajejwe umutekano, hanyuma bajejwe umutekano nabo baze bakora akazi kabo. Mugabo ntiduhabe twibaza yuko banyakwa bajejwe umutekano bazokwira mu masoko mu mitumba hose. Oya, umutekano ni igikorwa cy'umwene gihugu wese. Umutekano bidusaba kumwe wese akigira igikorwa ciwe. Nyakubahwa Sinzohagera yahimirije abitavye iyo nama kwijukira uburimyi n'ubworozi, kubungabunga isi mu guca imikobeko, kwandikisha amatongo,
kuja mu makoperative kurwanya ikiza ca coronavirus no kurwiza umwimbu mu bisata bitandukanye. Hambavu ko Imana duhaye isi nziza, isi mera, yaraduhaye n'ikirere ciza, iduha imvura igwa amezi menshi cyane ku mwaka, ku buryo ata mpamvu n'imwe twovuga canke ataco twokwitwaza kugira ngo tuvuge ko twabuze ibyo turya. Iyi si rero Imana yaduhaye dutegeza kuyibungabunga, kuko nibwo butunzi bwa mbere Imana yaduhaye, tugaca imikobeko kugira ngo naho imvura yogwa uburyohe ntibuhere. Muri leta hariho umugambi waje nibaza bariko barakwiragiza hose wo kwandikisha amatongo yacu muri komine. Mpamagara bene gihugu kwandikisha amatongo yacu tuyandikishe muri komine. Ivyo bizogabanura ingorane, bizogabanura zamburana. Ivyo bizoturinda y'amatati y'amatongo. Dufata akanya tugende twandikishe amatongo yacu muri komine. Hamwe no kuyandikisha ayo matongo nyene twandikije muri komine arashobora kutubera n'ingwati zo gusaba amafaranga mu mabanki. Kugitongo iyo ryandikishije hanyuma ukaba ufise umugambi kanaka, iryo tongo ryandikishijwe uzogenda muri banki hanyuma ubasabe amafaranga, ubahe rwa rupapuro rwo muri komine ko wandikishije itongo, hanyuma baguha amafaranga, ugende urangure wa mugambi wawe, witeze imbere, uhejeje ugende wishure ibanki. Murumva yuko kwandikisha itongo bitarurinda gusa ingorane z'imanza, mugabo kandi ni isoko yo kuduha amafaranga ashobora kudutuma dukora iyindi migambi yo guteza imbere imiryango yacu. Iyo nama ikaba ari yitabwe kandi n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura na buramatari waho.